السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن ناج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Imbere ya byose tubanze gushimira Allah subhanahu wa ta'ala, Imana yo nyene cyubahiro ntangere yadushoje kandi kuvyuka kuno munsi, maze turaramuka turi bazima atabushake eka atani kuzajubayemo kireso je tubikesha imwe n'ubushake bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuko rero nihabuze kubura bamwe muri twebwe kumbura Ramadhan batarusha amahirwe kuyishikira, kazi vakumbure ko batasha gushika muri bino bihe bihambaye mugabo bavyisanzemo. Mugabo rero Allah subhanahu wa ta'ala we wagutoranya mu bandi urashikira Ramadhan, kumbe revye ko kwa wibuka ko ino arimwe mu nema z'Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi wibuke ko bitebuke hari umunsi urizina Allah subhanahu wa ta'ala azokubaza ni gute wagiye urakira inema z'Imana Allah subhanahu wa ta'ala, wagiye urashima inema z'Imana Allah subhanahu wa ta'ala gute. Kuko buri nema yose menya kuzo bibaza imbere y'Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Allah araguha ubuzima, araguha amagara. Mugiye kumbura hariho kumbura abo twari kumwe mu mwaka uheze bamaze kugira iki, bamaze gufata ibanza vyabo vyo ngaha kwisa ni wanashaka ari najyo cumbi ryacu. Ibanza vyabo ari mumva ejo twarahamvye turahamba kubura bahora kubura ari bihangange, abantu turabahamba tubabona. Ibi vyose man arada alwa'dhu falmautu yakfihi. Burya abantu turakwiye guhinduka, na caca tugahinduka nitwame duhinduka kubera duhindurwa n'amajambo gusa. Kuba kumbure Allah subhanahu wa ta'ala namba yararemye urupfu akarema ubuzima, abantu bagapfa tukabona baducana ko hari ugwaye hari utagwaye, hari awugira isanganya hari utagira isanganya, hari umwana hari umukuru hari ushaje udashaje. Aba bose Allah subhanahu wa ta'ala akagenda atoranya umwe muri tugasavye kuri aragiye uwundi gutyo. Ibi byose by'ukuri ku bantu bemera Imana Allah subhanahu wa ta'ala batinya Allah subhanahu wa ta'ala haba harimo icigwa. Kubera iki naka yagiye, mbe nako yagiye kumbura ari umwana muto, mbe kubera iki naka kumbura savye ko umuntu ugiye kuraba ugasavye ko ari umuntu ari umusaza ageze mu zabu kubona kumbure ko warashaka hari hageze karenguka, mugaga gasanga wa wundi akiri muto, wa wundi tubabona kumbura akiri muto gasanga ni wagiye akarengana warashaka, wa wundi tubona kumbure kamaze kugera mu zabukuru akuze ashaje warashaka wavuga uti byukuru warashaka hageze kagenda. Mugabe byose nukugira Allah subhanahu wa ta'ala atugerageze na cyane cyane tugerageze kumbure arabe kumbure mbe ninde byukuri yumvira, na cyane cyane mukama yibuka ko aha turi hari abandi hari abagabo kumbure bari bahambaye bari bakomakomeye, mugabo umunsi bari munsi y'imva, bari munsi y'ivu, bari mumva. Abo subako byabashimishije, bari bafite imiryango,
bari bafite abana barafite barashaka n'uvuga ko barashaka ibintu barashaka byinshi usanga bafise mugabo byose bakabita bakagenda. Ibi byose nuko amatwibuka ko aha turi harabande na cyane cyane turi mu kwezi tutazifora Ramadhan ni ukwezi cyaje ko kwegereza Allah subhanahu wa ta'ala ko kwegereza Allah abantu turode kumure guhinduka tuve muri bya biri kumure twamiramo bya bindi bibi twamiramo duhinduke na cyane cyane mu gihe Allah subhanahu wa ta'ala muri suratul Ra'd aya 11 Allah subhanahu wa ta'ala lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Na cyane cyane Allah subhanahu wa ta'ala akatwereka atwibutsa twame twibuka ko byukuri Allah subhanahu wa ta'ala Imana irafisa abamarayika bakurakuranwa mu gucungera umuntu wari we wese, bakurakuranwa mu gucungera umuntu wari we wese imbere n'inyuma bagere barashaka bagukikuje ijya nino. Wamenya ko hari abamarayika mugendana bagere bakurakuranwa aba bose na cyane cyane byukura bagira iki baza babungabunza ikiremwa cy'Imana Allah subhanahu wa ta'ala ku itegeko ry'Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Aba nabo nta kindi bakora nuko baguma bandika ivyo ukora byose, bo baguma bagira iki bandika ivyo ukora byose, vyaba bibi vyaba vyiza, bo baguma bandika. Icyo maze kucemera ukemera ko ari abamarayika by'ukuri tugendana baguma bandika ku buryo Allah subhanahu wa ta'ala tugira ati la yalfidh min qawlin ladayhi illa ladayhi raqibun atid. Allah katwereka ko n'amajambo Allah zwadatesha mu gudukebura aratwereka ko dukwiye kwa macacane twiyubara n'amajambo uvuga wama wiyubara cyane menya ko nta jambo rizogusohokamo rizokuvamo kiretse ko ryandikwa hari abamarayika by'ukuri mugenza nyaguma yandika icyo ukora cyose cyaba cyiza iri kuvamo ryose byaba byiza byaba ari bimenya ko abamarayika bagira iki baguma bandika. Kuba tumaze kwemera ko kintu kihari tukumva ko hari abamarayika musa turahinduka mugabo tuge kuraba no munsi by'ukuri sinaza ko dufise ukwemera abamarayika mu mitima yacu ko twemera ko abamarayika bahari kuravye ibyo dukora tuzi ko Allah subhanahu wa ta'ala tubona, tuzi ko Allah subhanahu wa ta'ala afise ingabo ziwe ataco zikora ko arashaka ataguma zigira iki zigenzanya natwe arabye ko barabe ivyo ukora nambari vyiza bandike nambari biwarashaka bandike. Ikimaze kucemera ubutinya Allah subhanahu wa ta'ala mugato ni tucemera ko tuwe dukora cyangwa ugasanga umuntu amara akora ibikorwa na cyacara wagakora umengo ariko ari inyegeza umuntu akibagira ko Allah subhanahu wa ta'ala ala turi kumwe ala tubona aho turi hose ala aratubona kandi ashana n'abamarayika byiwe baguma bandika mu cyo twa Allah subhanahu wa ta'ala ati byukuri inna la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah kacatwereka ko abantu gwe guhinduka tugahinduka tukava muri bya biri kubire twamiramo na cyane cyane Allah kerekana ko Allah subhanahu wa ta'ala nta narimo Imana igera ihindura inema z'abantu kiretse by'ukuri mu gihe twebwe natwe tugize iki duhinduye. Hari kumure bashana umuntu kwamagira iki yamagira kigo ko guhinduka kuko nawe udashatse guhinduka ukaguma muri bya bindi Allah subhanahu wa ta'ala araguhindura inema zawe agahindukiza bya bindi kumbe bishaka ko nawe urumwemera Imana wa wundi ahinduka aronda guhinduka akava muri bya bindi mugabwe kuraba tubona umusanga turi hahandi uje nabwiye ni iminsi yose naba dushaka ko turonka ibyiza vya Ramadhani nuko abantu bahinduka hakaba impinduka ukava muri bya bindi ugahinduka ni wa muri wundi kumusanga afisa agatima ariko kagatima guriki ko kudahinduka ugasanga umuntu byukuri yama mu bibi kandi yamateka kwamera muri bya bindi. Aravyo twabonye ko umwe mu ngero z'inuma y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatweretse ko avuga ati ariwe Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu atwereka ko ujya muntu man sama Ramadan wa huwa yuhaddithu nafsahu annahu idha kharaja Ramadan asa rabbahu fasiyamu alayhi mardud. Niho warashaka inongeranye n'inuma y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itwereka ko byukuri ujya muntu azo kujya muri Ramadan akifunga ukwezi kwa Ramadhani mugabo gasanga afseka agatima kaguma gatera muri bya bindi yamamwe
namba ari imboregwa muri kakaburego kiwe, namba ari umusambanyi muri bwa busambanyi bwiwe, namba ari ibyaha bya binini aguma kumura agatima kari hariya. Ati umuntu by'ukuri usanga kumbure atarondera guhinduka akamira muri bya bindi agatima kaguma gatera kajya ahandi muri bya bibi. Wowe wavuga ati by'ukuri wanashaka no muntu fasi yamu alayhi mardud, ukwifuza ko nacyo kuzomumarira kuzomugarukako ni kuzokwagwa imbere y'Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Kubera iki ntarondera guhinduka waguma ari agatima kari hahandi ntadonoka, yani hatetereke hata kidogo, nahinduka nagatoye aguma ari wahundi. Mugere vyuko umuntu atarahinduka ave muri vya bindi basamenye ko vyukuri Allah subhanahu wa ta'ala nakene barashaka ko nifungwa giyiwe. Nje funga vyukuri taguhindura utava muri vya bindi uhinduke naco rimaze imbere y'Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Aravye vyuko avuga ati rero umuntu wese azokwifunga mugatima kari hahandi gatera muri vya bindi kaguma hahandi, basi umuntu wanashaka kwa kwifuza ko naco kuzombara imbere y'Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Ari navyo rero Allah tugati byukuri inna la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kumbe rero Allah subhanahu wa ta'ala kugira naco aduhindure, Allah subhanahu wa ta'ala nana hindura inema akiretse ko vyukuri nato mugiye duhindutse, hinduka uve muri vya bindi uhinduke. Ngwame wibuka ko vyukuri hari amareka tuma tugenzanya, Allah katwereka ko imbere n'inyuma dukikujwe baguma bagiriki bagiriki bandika, kandi Allah kaguhindura nawe bivanye nuko nawe uragira akigoro giriki ko guhinduka. Hinduka uve muri vya bindi uhinduke. Kandi wamumenya ko wa idha arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min duni miwal. Allah katwereka ko Allah subhanahu wa ta'ala musanze mu neguro yiwe, mu butwa mateka yiwe, Allah subhanahu wa ta'ala icyashatse cyo kiraba, icyashatse cyose kiraba uko biri kose, icyashatse nabi Imana icyatswe kugerageza mu nzira icankiriya. Menya ko atamuntu azoza kuvuguruza Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Allah shatse araguhindurira kandi akora ivyashaka, kandi Imana nintiharirizwa ikora ibyo ushaka, kandi nta muntu washaka nta n'ubuhungiro wanashaka uzoronka. Naho kumuri Allah subhanahu wa ta'ala kumuri yogwa igeragezwa, namba Allah subhanahu wa ta'ala ashaka kukuraja geragezwa nta buhungiro nta saganirizo. Allah subhanahu wa ta'ala avuguruzwa akora ivyashaka. Muga byose tosanga umengo nituvyemera nituvyakira nituvyemera. Kwe muvana vy'ukuri wame uzi ko Allah subhanahu wa ta'ala atubona, Allah aratubona aho turi hose. Abamarayika bari ngaho bariko barandika ronda guhinduka uve muri yanzira mbi. Anasyo tumarashaka inuma y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam munisho yakiriwe na Sahal ibn Sa'd radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna al-'abda la ya'mal 'amala ahli an-nar wa innahu min ahli al-janna wa ya'mal 'amala ahli al-janna wa innahu min ahli an-nar. Al-amalu bil khawatim rawahu al-Bukhari. Mazima y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nachataka kadukebura akatwereka kumure ko arabantu maskini ya Mungu shobora gusanga umuntu amagiki ariko arakora agakuzako mugabo ugiye kurabwa sanga vya bintu tondwa sanga igihushane, vya bintu tondwa sanga ni gihushane. Aho inuma y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bugiti innal 'abda la ya'malu 'amala ahli an-nar wa inna min ahli al-janna. Ati buje umuntu arashobora gukora ukaravyuka umuntu amakora abashaka ibikorwa by'abantu mu muriro, nuva byerekane ko umuntu ahindutse arashobora gufashira cyane guhinduka. Inuma y'Imana by'ukuri ati buje amashobora kubona umuntu ariko arakora ibikorwa barashobora kurabwa sanga niho ndi amama akora ibikorwa bibi, akora ibikorwa bibi. Maze ugiye kurabwa abo tujye kujya ujya muntu by'ukuri umuntu wo mu muriro akora ko barashaka gasavye kugiye kura nakabijya bikorwa akora sanga n'umusambanyi nimboregwa nigisuma n'umwicanyi ruhebwa n'ibyaha n'ibindi ibyo barashaka by'urutavanago ukamona by'uko avuga by'ukuri naka by'ukuri ari umuntu akora ibyaha ukavuga by'ukuri naka kabisa n'abari mu rukumbure yageguje yaregeje urugero n'urya naka abantu bakavuga by'ukuri ati naka n'umuntu wo mu muriro uravye ivyakora mugari mwe kavuga kahino kavuga by'ukuri urashobora kubona umuntu arimo arakora ibyaha arimo arakora ibibi abantu bose bamuraje akavuga ati by'ukuri naka by'ukuri nuwo mu muriro
nakapfuye ujya ari mu muriro uri muraravyo tubona ivyinege ntavyo tubona mugavyo tubona gabo by'ukuri naka ko hari umuntu usanga by'ukuri akora ibikoko kabona ati ujya nimborerwa biragaragara ko ari imborerwa nasenga biragaragara tugaca urubanza bivana ivyo tubona kumure bigaragara waba by'ukuri bivana ivyo akora ujya naka niwo mu muriro maze inuma y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akacenduka kwa by'ukuri mugabo asanga wawo ndi twabona kuba ari wo mu muriro wari tubona ko ari wo mu muriro wanashaka ari umunyavyaha ruhebwa maze ugasanga kuri wa innahu min ahli aljanna maze ugasanga ni wa wundi azoja mu bwami bw'ijuru mantu ho mwijuru ni mantu ho mwijuru hamakaruri warashaka nundi akora ibikorwa vyiza abantu bakabaza kuri ugasanga ko umuntu amakora ko warashaka ibikorwa vyiza by'abantu bo mwijuru abo bavuze baravye naka batuje kuri naka alhamdulillah naka n'umugororotsi naka n'umucamungu naka agamburukira Imana arasenga aratanga isadaka aragiriki mugabo innahu min ahli nar maze Imana kacayinde kuravuga tuje kuri wawo ni wabona kubera ko ivyiza ngora ko umuntu ufika asoma Qur'ani yamama ni nazimana yamama tazira Imana maze ko ivyiza byose mugabo gasanga warashaka n'umuntu wo mu muriro n'umuntu wo mu muriro kari yakora ivyiza byo umuntu cyebaza tuje kuri none kumure tureke gukora ivyiza ko tubana kumure kandi umuntu ashaka gukora ibikwa vyinshi vyiza mu basanga umuntu wo mu muriro maze Imana yavuga tuje ko cyereza bavuga tuje kuri al a'malu bil khawatim buji ibikorwa vyose birabwa iherezo wasozereye gute nibirabwe n'abatanguye ibikorwa byose naje cyane kwamara cyane cyo tumenya y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatuje kwa badu sawana chacha musabisho vyacu ukavuga tuje kuri Allahumma inni as'aluka husna al-khatima mana fasha shoboza mana vyukuri ime iherezo ryiza ko bugi ibikorwa byose birahabwa umusozo wasozereye gute si watanguye gute wasozereye gute iherezo musaba ko Allah subhanahu wa ta'ala aguherezo ryiza ko niryo rirabwa harabirabwa ko byose birabwa iherezo ryavyo kubera cyaje kuri byerekane ko umuntu ashobora guhinduka iyo umuntu ahindutse byose barasha Allah subhanahu wa ta'ala giriki aragushoboza hinduka bwo byose birabwa iherezo byerekane ko al murad bil a'mal na cyaje kuraba inyisho y'inuma y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anachaje bikuri na cyaje bwa bikorwa bivugwa ni vya bikorwa ma ya'malu al abdu min amali salih aw sayyi mwashobora kurwa barashaka byiza cyangwa bibi akora ko bavyiza canke bibi mugabo rero wal murad bil khawatim ma ya'maluhu al 'abd min 'amali salih aw sayyi fi khitami 'umri wa akhiri hayati na cacane kwama uraba wiyumvira ati mbega byukuri ejo ubuzima bwanjye buzohera gute nzosozera gute nashaje byukuri wamugwana no gukora kwiyegereza Imana Allah subhanahu wa ta'ala wiyumvira iherezo ryawe rizogenda gute uzohereza gute ko ari umuntu ushaka usanga yatanguye neza agasozera nabi yatangwa ari umucamungu ari mu nzira nziza maze atavika ubwabo camu yabuvuyemo agahinduka akaja mu bibi hakaruru ashaka we wagira agatima keza ko kuva mu vyaha kavuze byukuri Imana yaje narasambanye Imana yaje narivye Imana yaje harige nasenze harige nari mboregwa narangwa nako nakaboregwe hari umunsi byukuri Imana yaje nasambana hari umunsi niba Imana byukuri mbabarira ugasaba ko Imana gufasha cyeka gushoboza guhinduka ugasaba byukuri wewe nivyo warimo vyose iherezo ribaye ryiza ukaja mu bantu bo mwijuru ugasaba n'undi warashaka kwa guhinduka ugasaba ko umuntu yahinduye intumbero agahindura intumbero ugasaba warashaka umuntu yari mu bintu bibi byiza agahinduka aja ataraja muri bibi kubera cyane byukuri vyerekane ko umuntu kwahinduka Allah yuhindutse Allah vyandi byukuri arabihindura yuhindutse Allah arabihindura niyo mpamvu yaje byukuri rero hari umuntu ushobora gukora ibikorwa vyiza mugaberezo rikaba ribi n'ubura je kwakoze bibi warashaka mugagagira agatima ko guri ko guhinduka ko kuvavanwa n'ivyaha maze Imana ikamushoza sanga warashaka wa wundi apfuye aja mu bwami bw'ijuru kwe byerekane ko nacacara umuntu ugiriki nuko amurondera guhinduka wamurondera guhinduka uve muri vya bindi mugabo ntuhinduka uva mu bibi mu byiza uja mu bibi ntuhinduka uva mu byiza uja mu bibi hinduka uva mu bibi uja mu byiza nivyo bituma Imana atwereka ko anna man intakara min al-amali sayyi
ila al-amal al-ahsan ya'tabiru ta'iban maze inuma y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akatwereka ko kuvuga ati byukuri umuntu hari umuntu byukuri azokora ibikorwa bibi abantu bose bakamukurira n'inkofero abantu bose byukuri bakamukurira n'inkofero bafite byukuri naka n'umunyabyaha mugabo wa innahu min ahli al-janna mara gasarimano mugabwe kubera iki kuko umuntu avuye mu bibi agahinduka musanze harugwa ko yamaze kwiga ku Mana Allah subhanahu wa ta'ala bya byose bigahanagurwa agatangura kuri zero agatangura byukuri warashaka ikayeshasha karikigwa bishasha kubera iki yeme guhinduka akava muri bya bintu nacyo tumare byukuri usanga nimasherekana ko byukuri na muntu bivana ko byukuri yahindutse akava mu bibi twe twarakari mu bimugabo kujya kwiga akavuga byukuri reka byukungira iki magarika ibyaha reka nicuze niyemeze burundu ko nazosubira muri bya bindi ala katigira iki akaca akwandika wala cyangwa gasanga uge mu bantu bo mu ijuru kubera iki weme kwiga ya kumana Allah subhanahu wa ta'ala kubera byukuri cyane bikerekana ko umuntu kuba kuva mu bibi agahinduka akaja mu byiza atarajya mu byiza maze muri cyo gihe Allah swatagira iki alaramakirira hama na ujya kumure ko birashoboka kandi nuko barashabishoboka wa man intakala min al-iman ila al-kufr ya'tabiru murtaddan nuva bisigure ko ujya nawe n'ima y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yerekanye ko murashobora gukora ibikorwa byiza ugasanga arasenga alhamdulillah agasenga alhamdulillah agafunga akavuka mu akanaza Imana agatazira Imana agasoma Qur'ani abantu bose bakavuga bati kuri naka alhamdulillah naka Allah alhamdulillah aragerageza aragamburukira Imana aratinya Imana ati mugabo rero mu gasanga bya byiza yarimwo maze agiriki akaca hinduka akaja mu bibi yahora mu byiza unuvuga by'ukuri umuntu harugwa ya'tabiru murtaddan umuntu harugwa warashaka ko yiyongoye mu idini bayikuye mu byiza akiyongora agahita mu yanzira y'igiriki y'ubugarariji nuva yavuye mu nzira yo kwemera Imana maze ateraja muza y'ubugarariji ure nicyo tuma mama yaje avuga ati by'ukuri hama cyoko ibikorwa byiza abantu bose bagabishima abyukuri baraka ibikorwa by'ukuri bishimishe binezere mugabo wa inna min ahli an-nar maze ugasanga umuntu wo mu mure kubera iki kuko no muntu by'ukuri agize iki yahora mu byiza mugabo atera ava muri nya byiza maze atera aja mu bibi unore by'ukuri cyo tumusanga by'ukuri ni macerekana ko by'ukuri burya ibikorwa byose wamna cyacari by'ukuri usaba ko Imana iguha iherezo byiza byerekana ibintu bacose bavuga bati wa yumkinu hamluhu كما قال ابن حجر على من يعمل العمل الصالح رياء نفاقا atuko rero cyo usanga wawe uri kumwe twabona ko akora ikoga byiza abantu by'ukuri abantu bose bakamushima bakamutena amacyo bakamutuye kujya naka n'umuntu mwiza mugabo asanima akacerekana ko bashobora kuba umuntu wo mu muriro byerekane ko ni wawe uri usanga arimo akora ibikorwa mugabo asanga n'uburyajya n'uruhendo nta gutinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala anavyo twavuze ruti nukuraba mbe by'ukuri je murakora ibikorwa mugabo mbe nta bujyaja burimo nta ruhendo rurimo kuza by'uko umuntu amakora cyane ibikorwa kubera Ramadan mugana rubaha Imana Allah subhanahu wa ta'ala musazi abaru bujyaja mugihe by'uko urakora kubera Ramadan ugakora kubera Ramadan ugahagarika ibya kubera Ramadan abaru buryaja n'ubunafiki abaruburyaja mugere byuko bakora muri ino nzira bya bikorwa byawe byose navyo macerekana ko vyuko umuntu uzobona arimo arakora ibikorwa akora ibikorwa akavyuka agasenga akagira iki mugabo herezo ugasanga ribaye kubera iki hari mu bujyaje muri bikorwa yakora nta kuri kwarimo waramona muri Ramadan byuko hagarara agasenga tarawih akavyuka mu ijoro hageze barashaka ya majoro yanyuma yose yo gukesha agakesha arimo arasenga mugabwe kurabwo sanga n'uburyarya gusa bwigendera nta kuri kurimo si wa undi yarondeye guhinduka wewe n'ubundi agatima kari hahandi nuva ninjya ko ngiye yo tuzijyaja ni wa muntu by'ukuri usanga arimo arereka ibyo abantu babona bakarakumenga ngo n'ukuri mugabo savye ko ari ikintu yanyegeje yambara kubure hejuru n'urusatu rw'intama mugabo munsi ugasa mu mutima n'urusatu rw'imfyisi n'imfyisi byereka ruja usanga umuntu by'ukuri kuraba ubona byakuruka wa onmengo ni byiza mugabo usanga harimo ubujyaja navyo ni macyo baturi kuri al-a'malu bil khawatim ati ibikorwa byose
birabwa iherezo mbe munagira azosozera gute navyo rero imabe cerekana ko vyukuri na chacha mwigisho wanashaka iko Imam Bukhari kavuga ati vyukuri inna al-abda la ya'mal fima yara an-nasu amala ahli al-janna wa innahu la min ahli an-nar ani numa imana kavuga ati vyukuri rero mbuja abantu bashobora kubona kumbura abantu bakaraba baravye navyo marakora ivyo babona bakana kuvyukuri umuntu vyukuri ari makora ikorwa vyiza mugasanga wawo ni vyamakora vyose mugasanga wawo wundi baharura kari umuntu wo mwije mugana umuntu wo mu muriro hama karundi barashaka abantu bashobora kuraba baravuga byukuri naka byukuri barashaka nakakora ibibi gusa mugawa inawu wa huwa min ahli aljanna mugasanga barashaka umuntu wo mwijuru kubera iki ko barashaka wewe arwagira iki atera ava mu vyaha aja mu nzira nziza navyo ni macho cyabati byukuri wa innamal a'malu bi khawatimiha buji bikorwa vyose birabwa isozera ryavyo wabirangije gute wabisozereye gute nisho bano cyacari kiyo kuraba cyacari vyukuri wewe ukarabwa vukureka ndabe no konogira iki no hinduka minduke nive muri bya bindi warashaka bya bindi nama mwana caca mugenzi ko Allah subhanahu wa ta'ala twereka ko vyukuri umuntu wese amenye ko vyukuri hamarayika baguma bandika uko wokora niko bandika ukukora niko bandika ukuvuga niko bandika ukama wemera icyo kintu kandi ukumva uvuga uti vyukuri mana yanje shoboza minduke aravyo twabonye ko arashaka mu nsiguro twabonye ku vyukuri ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arimo asigurisha cyane kugamburuka Imana ni iki arimo asigurisha cyane twerekana cyane numero ryo kwifunga ni takwa ni bulughu takwa nugushikira igamburukira Imana nawe arashaka kuraba ari no cyane uvuga ko ariyo nsigo twekura cyane kuza turafatirako aho yatweretse ko mure mbe iyo takwa tuvuga uko kugamburuka Imana nukuhe no yerekana vyiko avuga ati kuri kugamburuka Imana na chacha vyiko nugira iki takwa kugamburuka Imana ni al-khawfu min al-jalil nukuba gadachicha ko wumva ko wewe utinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala ukama utinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala hamakaru kama ugendera wal amalu bima fi tanzil kwa mugendera amabwirizo y'Imana Allah subhanahu wa ta'ala ahuri hose umwanya wose wama witwaraka amabwirizo y'Imana Allah subhanahu wa ta'ala wal isti'dadu li yawmir rahil nachachere kwa gatatu kwa misi yose witegura urugendo wama witegura urugendo rwawe utegura urupfu rwaguriki urugendo n'urupfu wama witeguye urabuti bikubega ejo ni hagira nkapfa mbe bizogenda gute wamutegura ubuzima bwawe witegura ubuzima bwawe bwo ngakwisi wamutegura kumuzagura gutinya Imana azatala no guhamburuka Imana azatala mugere byo kutararonka ivyo bintu bitatu nivyo ukora byose ntacyo birakumarira radio ni bitako byitwararika kumva kutinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala na chacha bikuri Ali akatwereka ko faqad wasafa radiyallahu anhu attaqwa ala anna al-khawfu min Allah aratwereka byuko kugamburuka Imana gutinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala guriki ari uko muri chacha bikuri wama ufise ubwoba ko imaze kugira ubwoba ukumva ko hari umusore ku imbere y'Imana Allah subhanahu wa ta'ala bigona chacha kwa mugira iki kwama wirukira kwa mumenye tuvukureka mbega je naremewe iki kubera iki ninga kwisi naremwe kubera iki naremwe kugira ngira iki yegereza Imana Allah subhanahu wa ta'ala ukama wirukira kwiyegereza Imana Allah subhanahu ukora amayibada atandukanye ko wibuka ko hari umusuzurizi uzorengutska ku Mana Allah subhanahu wa ta'ala ukamukora ibada ugahurumbira ibada ugwiza ibada ko we muntu mbere kuba ngako isi nuko ntiwarimo nguje kuba umuja w'isi wewe waramugira iki ugira uyegereza Imana Allah subhanahu wa ta'ala kumwe umuntu amaze kwibukako agatinya Imana bimanishaje kwa misi yose yama ahurumbira kwiyegereza Imana Allah subhanahu wa ta'ala mukora maibada atandukanye atakwakanya Imana Allah subhanahu wa ta'ala hamubwa kandi cyane akamagira iki akamarangwa no giriki no kugendera amabwirizo y'Imana Allah subhanahu wa ta'ala akamagenda amabwirizo y'Imana Allah subhanahu wa ta'ala al-amalu bima fi tanzil kwama witwareka kwama raba amabwirizo y'Imana avuga iki na chacha kuraba gitabo cy'Imana kivuga iki al-Qur'an wa sunna igitabo cy'Imana kivuga iki mbe imico n'imigenzo y'ibintu mari Imana bivuga iki na jambo kwama raba cyane bya bintu ko Imana yatubwirije gukora
tubikore byabure ko bana yazirije gukora tuvyigire kure tuzibukire kuri ubwo bwamburuka Imana nayo numero ashaka yo kwifunga hama kabica gatatu anacyo ashaka tuba kuza turabwirwa ntituwe no kwibwirwa nico cyo kugira iki al-isti'dad li yawm ar-rahil kwa mutegura witegura urupfu kwama witegura uvuga mu mwanya n'umwanya isaha n'isaha shobora gucikana nkava kuri inosi ukamamika ko maze kwibuka icyo kintu nacaca bigwagura iki byo muri amaze kumenya ko warashaka koresheje ijambo rahil ni nk'urugendo nta murafata urugendo atateguye urugendo namuvise ko ufise safari urarondera nawe urarondera itike nje ufata urugendo udafite itike baza kurondera itike ukarondera warashaka na visa namubwiye hanze urondera visa ukarondera itike none we visa mwategura niyihe iyo safari warashaka iyo nawe uri mwategura niyihe katati kugenda utegura kafise urugendo nje tubacayereka tuvyukuri rero burya umuntu atinya imana byaraca cyane yama yiteguye agategura urugendo akitegura urugendo rw'ibo urugendo ni rwarufu arashaka kuza gufatishwa kunabikuneza uzorufata ushaka utashaka kunabikuneza kandi warashaka nuzofata umunsi ushakiyeko n'urugendo yatalazimishwa unalazimika uzovyisangamo kandi kunabikuneza mwasavye kuri warashaka akakutukakibagira urashaka akakonyene wallahi ugiye kuraba ahantu tuhamba abantu ejo twahambye nyakwigendera yahoze ari kiongozi wa Islam turabona turibuka ari we n'ubuhangange bwiwe mugabwe nuraba abantu twamubitse urabivuta umushiramo uraba tumushize yagiye atwahike mbe bamwe yatwara bari kumwe bya bindi byiwe byose bari kumwe mbe wa muryango bari kumwe yatwahike ivu ishuka imwe ataragaciro ifise mugabwe byavuze twe twicago turabe twiyumvire mbe uno muntu yarinde yarakomeye gute mugabo raba hatububitse bijya byose warashanije ari avuga ati kuri al-istidad li yawm ar-rahil kwa abantu bitegura bagategura urugendo rwabo kuba urugendo rwacu ni rujya niyo safari yatwaye iki none safari mategura atamambura mategura atati kufise itikerike ni bya bikorwa vyawe nta kintu uzotwara hajya nta mafaranga uzotwara nta mugoro uzotwara nta mwana uzotwara byose bitangaha ukabisezera nta nzu uzotwara nta matara uzocanirwa nta matara ari mu nzu y'amatara urayivamo wari ku isaso nziza imatera nziza urayivako ukagera kuryamikwa ahantu warashaka ahantu kuyamika mwivu ntari tukuryamika tukarenza ko ivu niryo shuka ryawe ahare ntiwibuke kumbure mbe inyuma yaho uramuregeje kwivu mbe inyuma yaho bigenda gute bigera kwege tudahinduka turabe vyuko turiyibuka cyane twemera ko mu kaburi harimva ari bihano jewe nzo tutemera ko mu kaburi hari bihano ko yo twemera ko hari bihano wallahi kuba tuzitse naka tukamuhamba naka haje abantu twava duhinduka vuti ya Allah naka nibutse naka n'amafaranga yarafise n'ubuteze yarafise ngenda arakomakome wallahi umuntu wavaho ahindutse mugatwe kubera kwakwemera kwacu kugoyagoya wallahi aba ni story ni harabaye bizuma ngo ni harabaye biherera ngaho ngo ni migani ngo ni migani basamada na mandaranga byaheze ngo byarangiye mugabo ntiyibuke ko kuba tukubitse hajya mugabo benye ko hariho ivyo bazwa urabazwa ngo tuvyemera wana ukabura ahantu muhamba je nibaza ko tuba duhinduka muga kwa turahinduka nuko vyukuri twebwe nibaza ko mukwemera kwacu harimo katagendeka harimo kanenge harimo gatosi mugari twemera nyakwemwe wallahi nta muntu wogera kubura umuntu yari umugabo muzima yarafite amafaranga yarafite ubutegetsi yarakomakomeye ukamubika hajya ahantu tubabika muri mwana ndani ukarakaje kagobwe yari icomeka mu mutwe raba kaje ja muri mwana ndani urabe urabana icomeka umutwe urazi kavuti mbe hamwe byuko babaze kubureza kwivu be bigera gute nuvyiyumvire mugihe byukuri hali atubati byukuri kugaburuka Imana nuko umuntu ikategura urupfu akitegura ubuzima bwiwe bworashaka bwanyu bwa kwisi ukarazi ko vyanka vyakunda wari wese fal insanu rahilun an hadhihi dunya la mahala urazi ko uko biri kose
bitebuke byanka byakunda uzorenguka byanka byakunda urwo rugendo uzorufata kandi uzorufatishwa ku nguvu byanka byakunda ubishaka utabishaka la budda lahu an yatazawwada li rihlatihi nico tubare waricaka watuzarite kwama uri muragiki uri murategekanya ugategura urwo rugendo rwawe ukarusha cyane ukarondera impamba y'urugendo itike visa izokubesha hajya ahantu ubugiye ugategura visa yiwawe mugatuye no munsi siho turi kuba byukuri muvandimwe gerageza uhinduke umenye ko byukuri muge nawe uzorera guhinduka aratwereka kaneza ko nawe nuwaronda guhinduka ukemera kuva muri vya bindi aragushoboza kuba sawa cyacavuga ubuguti byukuri Allahumma inni as'aluka husna al-khatima mara usabiko wongiriki wonshoboza cyane ukama iherezo ryiza mazosozera neza narije nyuma y'imatuka byukuri al-amalu bil khawatim ibikorwa byose birabwa iherezo ko musaba iherezo ryiza ubuzima bwawe ubusozere neza avyo nashano bakora ikiguye kwama witwe kamuzima bwawe bwa misi yose wamaye kuvuga ukuri Allahumma anni ala dhikrika mana shoboza imbe muri bajya bama bibuka bajya bagutazira bibuka bakuninaza bama bibuka anni ala dhikrika wa shukrika kandi mana ushoboze imbe muri anda cyacu kuri bama bibuka gushima inema zawe bagashima inema zawe kandi mana yanje wa husna ibadatika kandi ushoboza cyane byukuri ushoboza cyane gukora ibikorwa bishimishije ibikorwa byiza atari bya kwa twabona imana bwati byukuri mashaka gukora ibikorwa byiza mugasanga byukuri herezo giwe ribaye ribi Allahumma anni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika wa mwetu alikuwa anashaka iyo dua ngana wanashaka nyuma y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yahanuye umwemugenazi wa mugati byukuri icyo gisabisho ntuzokidokeko wambo cyitwa mesi yose buri nyuma y'isengesho sabi icyo gisabisho ala agushoboze kwama wibuka kutazira Imana Allah subhanahu wa ta'ala wame wibuka gushimira inema z'Imana Allah subhanahu wa ta'ala wame wibuka na chacha kwa mugiriki kwama na chacha mugiriki kwama ukora ibikorwa cyaka vya bikorwa biza vya bikorwa vya kigu imbere y'Imana Allah subhanahu wa ta'ala rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma ya musarrif al qulub sarrif qulubana ala ta'atika allahumma ya muqallib al qulub thabbit qulubana ala dinik برحمتك الرحمن سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحانك ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وهذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.